Yesu nashimwe. Twagomba duhe kaze n'abashitse mu nyuma tumaze kwakirana, ariko kuko hariho abantu benshi baje uyu munsi batazi abatumire bacu twatumiye, twagomba dusubire kubabereka, ariko tutarababereka mbonye abana bo mu nzu b'umuryango wanje ngira barambuze haheza amayinga abiri ndi mu gikorane, none ukwezi kugiye guhera, nagomba nsabe bobo bashikino ko bigoye bakazana na muzi uko nyene mwaje. Erega aha ngenda nkazimirira namwe niho vyobafata. Nimuze mushikino none ko mwaje, ntimuzovuge ngo twagiye iyo umubyeyi ariko arakorera nta no kuduha n'akaze, nta na gatoya. Kaze cyane mbega nababo mu nzu yanjye nabo murabahaye kaze? Mubahaye kaze mu izina ryande Yesu Kristo abakorera iki? Reka nsabe Dr. abakurira abaramutse mu izina rya Yesu nashimwe. Turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu. Yego murakoze, mugende musubira aho mwari mwicaye. Mbega abantu mwaje uyu munsi mwarahombye, ntimwamenye abo twatumiye. Babandi baje uyu munsi mugorora ukuboko turabe. Tugomba dusubire tubereke abatumire bacu b'iteka, duhereye ku mwungere wa mbere w'ishengero rya Pentecote ryo mu Kayogoro n'umufasha wiwe, hamwe n'umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentecote ry'Inyanzarake, n'umwungere wa kabiri wo mu Ruyigi, hamwe n'umushitsi yavuye mu gihugu kibanye c'Ikongo, icegera c'uburongoye amashengero ya Pentecote yo muri Kongo. Mbega n'ubu murasubiye kubaha kaze? Mbega ibyo bamaze kubabarira byarabaguye neza? N'ubu muragomba ko babongera? Turasubiye kubiyegereza abanyakubaho kaze. Egome. Hamwe n'ibyo rero duhe kaze umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentecote ry'Ikayogoro aca dushikiriza ijambo ry'Imana. Shengero ry'Imana, turabaramukije amahoro y'Imana. Murakomeye? Nguko mumaze kuvyumva, dukorera ishengero ry'Ikayogoro, kandi iryo shengero ry'Ikayogoro muri iyi minsi rirazwi cyane. Hirya y'ejo nari kumwe n'umuntu avuye mu Bwongereza, yacerewe gushika mu gikorane ariko acarashika imuhira, niwe yambwira ati ishengero ry'Ikayogoro mw'isi yose kubazi Kirundi rirazwi. Nibaza ko na hano murizi, murihoreye, murarizi, murakoze cyane. Hanyuma rero uyo we ntiyararizi neza, ariko abungere n'abapastori banyu baheruka mu Kayogoro ngira babonye ari amahoro. Ego n'amahoro. Ishengero ry'Ikayogoro rero ryabaramukije amahoro. Bavuze ngo mutanguye kuvuga buhoro buhoro. Ishengero ry'Ikayogoro ryabaramukije amahoro. Murakoze cyane. Twifuje kubakeza, twebwe n'ubwa mbere dushitse hano, ariko ivyo twabonye mw'abantu ba kano karere, Yesu abahezagire. Turabakeje cyane ibikorwa twabonye, umwifato wanyu,
kandi turabakeje no kuri kino gikorane. Yesu abaha umugisha. Mbagaze hano rero kugira ngo ndabatumire kuri Halelua Zitatu tuzovuga umunsi w'ubukwe mu bwami bwo mu ijuru. Mvuze Halelua zingahe? Zitatu tuzovuga umunsi wo kugura urubanza nk'uko Bibiri itubwira mu Vyahishuriwe Yohana igice c'19. Baratubwira Halelua Zitatu tuzotegerezwa kuvuga. Abiteguye kuzozivuga bagorora amaboko. Nanje ndimwo mu bazovuga izo Halelua Zitatu. Hanyuma rero uwabitubwiye yitwa Yohana ari ku kizinga Patimo. Uyo rero nagira ndabasaba umuntu wari hano wese anyemerere duherekeze Yohana ku kizinga Patimo. Muranyemereye? Abanyemereye mugorora ibiganza. Halelua, 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 amen. Halelua, 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 amen. Hallelujah. Murakoze cyane. Reka tujyane na Yohana dusome igitabo cy'Ivyahishuriwe Yohana igice cya mbere. Ndasoma imirongo itari mike. Igice cya mbere umurongo w'9 n'uw'10. Uko Yohana yiyeretswe na Yesu. Jewe Yohana mwene so musangiye amarushwa n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu. Nari ku kizinga Patimo cyo mu kiyaga bambora ijambo ry'Imana no gushingira inaye Yesu. Ku munsi w'Imana nari muri mwemu, numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba. Umurongo w'17. Ndamubonye nikubita imbere y'inyundo ziwe ngupfuye, maze anshira ku kuboko kw'iburyo ati ntutinye, jewe ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo kandi ndi muzima. Nari narapfuye kandi raba mbora ndi muzima ibihe bitazoshira, mfise urufunguruzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Hanyuma tuje ku gice cya 4 umurongo wa mbere. Turiko turajyana Yohana. Hanyuma y'ivyo ndavye mbona mw'ijuru urugi rwuguruye, kandi ryajwi nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iry'inzamba, rirambwira riti duguze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Igice cya 5 umurongo wa 2 gushika ku wa 6. Mbona umumarayika w'inkomezi nyinshi asemerera ijwi rirenga ati ninde bibereye ko azingurura kijya gitabo ngo amenye ibikimatanije. Ntiyagira uwo mw'ijuru cyangwa ku isi cyangwa ikuzimu ashobora kukizingurura, ashobora kuzingurura icyo gitabo cyangwa kukiraba. Nanje ndizwa cyane. Aha Yohana ariko ari mw'ijuru. Ndizwa cyane nuko atabonetse ubereye kuzingurura icyo gitabo cyangwa kukiraba. Umwe muri babakuru arambarira ati ntacurira, intambwe yo mu muryango wa Yuda, umunago wo ku gishitsi cya Dawidi yaranesheje. Haleluya. Ngo azingurure igitabo amenye ibikimatanije ndwi. Mbona hagati ya ntebe na bya binyabugingo 4 no hagati y'ababakuru umwagazi w'intama ahagaze asa n'uwishwe, afise amahembe ndwi n'amaso ndwi, nivyo mpwemu ndwi z'Imana zatumwe kwamazija mw'isi yose.
ndwi umurongo w'icenda gushika ku icumi. Hanyuma y'ivyo mbona ishengero ryinshi atawoshobora kuriharura, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere y'iyo ntebe n'imbere y'umwagazi w'intama, bambaye imvune zera, bari n'amashami y'ibigazi mu minwe, basemerera n'ijwi rirenga batagakizana k'Imana yacu ivyagiye kuri irya ntebe n'ak'umwagazi w'intama. 15 umurongo wa gatatu. Igice c'15 ku murongo wa gatatu, kandi aha niho tuja guhagarara cane, hanyuma ndasoma. Baririmba indirimbo ya Mose umusavyi w'Imana, uyo n'umugwi umwe. Uwundi mugwi baririmba indirimbo yande ya wa mwagazi. Duhereze kuri 19 umurongo wa mbere gushika ku wa gatatu, niho tubona za Halelua zitatu. Hanyuma y'ivyo numva mwijuru kimeze nk'ijwi rirenga ry'ishengero ryinshi riti ngwiki ishengero ry'Imana. Ni washika mwijuru uzovuga uko nyene sa. Reka nsubiremwo nsome. Hanyuma y'ivyo numva mwijuru kimeze nk'ijwi rirenga ry'ishengero ryinshi riti murakoze cyane. Umurongo wa gatatu rivuga ubugira kabiri riti ngwiki nakoze cyane. Hariyo Halelua nja gusimbira ku murongo wa 4 atari yacu. Babakuru 24 na bya binyabugingo bine vyikubita hasi bisenga Imana ivyagira kuri ya ntebe biti amen. Haleluya. Iyo navuze ko atari yacu. Ndasoma rero umurongo wa 5. Ijwi riva kuri iyo ntebe rivuga riti nimushime Imana yacu yemwe mwese abagurano bayo, abayubaha, aboroshe n'abakomeye. Numva ikimeze nk'ijwi ry'ishengero rinini, nikimeze nk'ugusuma kw'amazi menshi, nikimeze nk'ijwi ry'imituragaro ihambaye kivuga ngo iki ishengero ry'Imana. Ya jeni nashika mwijuru Halelua nizoba ariyo. Nzovuga n'abari yariya kujya bumve, reka mvuge mwumve. Haleluya! Abazovuga nganje shira amaboko hejuru ndaho. Reka ndabe muri tribune 1 2 3. N'abagabo mubarushe mutari muri tribune 1 2 3. Abafasoni 1 2 3. Nagira mvuge maje nambaye ikivutano none ntacyo nari kwambara kuko mwavuze buhoro. Nsubira muri tribune 1 2 3. Imana ibahezagira. Abafasoni 1 2 3. Abagabo 1 2 3. Numva bazovuga mwijuru cyane ari abahe sa abaki abagabo. Twese hamwe shengero ry'Imana 1 2 3. Murakoze cyane. Turaja gushika aho tubabwira igihe tuzotegerezwa kubivuga, kuko ni ijambo ry'Imana ribitubwiye muri iki gice. Yohana yari ku kizinga Patmo, icyo yazira mwacumvise, kandi batwagwa n'abaroma nk'uko natwe twigeze kurongorwa n'ababirigi.
abaroma baguciriye urubanza kuko bari abantu bakunda gukora amabarabara kandi bakayakoresha amabuye. Uno munsi twebwe tuvuga ngo ibujumbura bashizeho amapave, ariko mu baroma bo babikoze kera no mu gihe cya Yesu. Barakoresha amabuye kandi meza. Amabuye meza bayakura ku kizinga Patmo. Uwo baciriye urubanza rero baca bamurungika kuri Nyakizinga. Ngihe twari muri Israeli twagishitseko, ariko barakitweretse bati nikiriya ikizinga cyo muri Patmo. Aho rero baca bakurungikayo, bakaguhindya zindi ca ndikize, bakagucira amabuye utegerezwa kumena. Ayo mabuye wamena yaca yurira ubwato bayajana iyo bashaka kuyajana, kuko baba baguciriye urubanza rwo gupfa, wategerezwa gupfa uri kuramena ayo mabuye. Hanyuma umutama Yohana w'imyaka 90 aba mu baciriwe icyo gihano, acarungikwa ku kizinga Patmo. Ku munsi wa mbere Yohana yariko amena amabuye yiteze gupfa. Kuwa kabiri kwaruko, kuwa gatatu kwaruko, kuwa gatanu, kuwa gatandatu. Ndabona rero ngo ku munsi w'Imana ahejeje kumena ya mabuye, hanyuma yicara kwibuye. Yicaye kwibuye Yohana ngo atangura kwibaza, avuga ati Yesu yavuze ngo ngiye kubategurira hanyu nzogaruka kubajana. Yarabeshe. Yohana niko yibaza. Hanyuma arongera aravuga ati Yakobo yarapfuye aciwe izosi, Petro yarapfuye amanitswe, nanje ndi hafi gupfa. Aho ibi Yesu ariko arabibona. Yesu ariko arabona amagorwa turimwo, nimba kiriho aho Yesu yoba akiriko arabibona. Mbe yoba yarapfuye nawe ukiriho aho yicaye kwibuye. Nagira ndakubwire wa muntu uri hano, mu gihe uri mu mageragezwa, hari aho wibaza ko Yesu yakwibagiye, hari aho wibaza ko Yesu atakiriho mu gihe ukiri mu mageragezwa. Yohana biramushikira ngo yicaye kwibuye, ariko hari umuti wavyo, hinduka uje muri mpemu. Ngo Yohana ku munsi w'Imana kuri uyo mugoroba ivya bindi byose aravyibagira, acaja muri mpemu. Haleluya. Yohana ari muri mpemu rero, ngo aja yumva ijwi ng'iry'amazi menshi, ngo ahindukiye arabona uje, ngo yambaye ikanzu yera, si wa wundi, umukanda, umushatsi wiwe, ngo mu maso hiwe ngo aramumenya ati ninde shengero ry'Imana? Eka nimumbwiye ati ninde? Ni Yesu. Abashaka kubona Yesu muri kino gikorane, haleluya, nanje ndimo. Ngo Yesu ngo atarirukanga, ngo nikubita munsi y'ibirenge vyiwe. Maze iminsi mbona baza barirukanga kwikubita munsi y'ibirenge vya Yesu. Icyo ndakwifuriza ni iki yakoreye Yohana, ngo aca murambika ku kuboko. Ndabikwifurije shengero ry'Imana, ndakwifurije ko Yesu akurambika kwiki ikiganza. Ngo acavuga ati Yohana, nari narapfuye ariko raba mbora ndi muzima. Na Petro yarapfuye, na Yakobo yarapfuye kujya wabivuze, ariko mfise urufunguruzo. Haleluya. Mfise urufunguruzo rwahe rw'ikuzimu. Ni jewe nzogira gute? Nzobazura. Hanyuma ngo amurambise ku biganza. Kijya gihe uba uri mu maganya, Yesu ntaba ari kure shengero ry'Imana, aba ari hafi yawe. Igikenewe gusa ja muri mwemu. Haleluya. Bapfaso nigikenewe ja muri mwemu. Igikenewe s'abapfumu, igikenewe s'abandi
fanfare jamuki muri mwemu y'Imana, aho uzobona ikiganza cande cya Yesu. Ndifuza ikiganza cya Yesu kuri jewe. Ku murongo wa 4 nasomye ijambo ryiza turiko tujyana Yohana ngo hanyuma y'ivyo, shengero ry'Imana, hanyuma y'ibi tubona hariho ibyiza mu bwami bwo mu ijuru. Hanyuma y'ibi hari Imana. Abavyemera nkanje mugorora ibiganza. Nukuri bakozi b'Imana, hanyuma y'abijya ubona hariho Imana, hari ikiganza c'Imana. Hanyuma y'ibi ngo Yohana kuri ryabuye abamubona bagira bati wa mutama aracikanye karabaye, yicaye kuri ryabuye abakubita bagira bati wa mutama kuko yaciye atembagaragwa ngaho, ariko yari muri mwemu. Ngo ajya yumva ijwi rimubwiye ngo duga. Haleluya. Duga ugire gute? Uze hano. Ibaze guhamagarwa n'Imana usinziriye, Imana ikakikubwira igira gute? Dugutse hano. Bakozi b'Imana muravyifuza? Ego duga ugire gute? Uze hano. Ari Yesu agize gute? Aguhamagaye mukozi w'Imana, duga. Haleluya. Duga ugire gute? Uze hano. Iryo jambo rero narikunze. Yesu arakubwiye ati duga. Mbeko mutafasha. Yesu akubwiye ngo duga ugire gute? Uze hano. Ngo Yohana atagira gute? Araduga no mwijuru. Waduze wagize neza shengero ry'Imana. Ariko icambabaje, Yohana ashitse mwijuru atangura kurira. Hari abaririra hano mwishengero bakitwa abakristo kandi baganzwa niki n'amarira. Yohana ico cambabaje yaririra mwijuru ngo azabone umwegereye ngo Yohana nacugira gute? Nacurira hariho uwanesheje. Haleluya. Nacurira hariho wagize gute? Uwanesheje. Mwa mukristo nacurira Yesu yaranesheje. Mbeko ibujumbura amina yahora inyaruka uno munsi ko atayiriho. Nacurira Yesu yaragize gute? Muti amina. Muri ayo magogwa yawe nacurira hariho wanesheje. Yitwa nde shengero ry'Imana? Yesu. Mbeko muvuga buhoro. Nariya mu gisagara bavyumve. Yitwa nde? Yesu. Abemera ko Yesu yanesheje. Azogaruka vuba. Azogaruka vuba. Eshengero ry'Imana tuvugire rimwe ko Yesu yanesheje. Muri tribune numvise ari bavuga cyane Yesu yaranesheje. Haleluya. Ni Yesu yanesheje. Ndaturira kijya kikugoye. Yesu yaragize gute? Ngo Yohana ariko ararira ari mwijuru. Ese kurira uri mwijuru? Ese kurira uri mwishengero? Ngo azabone umwegereye ati Yohana ndaco urira. Yesu yaranesheje. Intambwe yo mu muryango wa Dawidi. Ngo ahindukira kuraba azi ko abona intambwe n'umugara, azabona umwagazi wiki w'intama w'Imana. Haleluya. Yatanzwe ku musaraba kugira ngo ibyaha byanje bigire gute? Biharigwe. Nitegereje umusaraba Yesu
natakamiye wazantabare Yesu mwamahi Haleluya Yesu mwamahi bazwe ni amaraso yankoreye ku mutima wanje. Nta kindi kidukoranije ishengero ry'Imana nuko Yesu yanesheje. Mw'abantu muri hariya hirya ndabafitiye inkuru nziza, Yesu yaranesheje. Eka bariya bari muri gisago sindabumva, Yesu yaranesheje. Haleluya. Yesu yaranesheje. Shengero ry'Imana Yesu yaranesheje. Amen. Abari kure n'abari hafi mu byumve, Yesu yaranesheje. Ku banyabyaha azoza ari ntambwe, ariko kwishengero ry'Imana azoza ari kishengero ry'Imana umwagazi w'intama. Yatangwiwe ibyaha byacu kugira ngo dushobore kubabarirwa, hanyuma aranezerwa. Yohana murazi ibyo yaciye abona ngo nca mbona ishengero ryinshi atawoshobora kuriharura. Koko nawoshobora kuriharura. Abaheruka mu Kayogoro hari ishengero ryinshi, none nshitsi Bubanza mbona ishengero ryinshi. Twese tuzoba dukoraniye mu bwami bwo mwijuru. Hari icyo nzobwira Yohana umunsi namubonye, nzomubwira ni muri bajya wabonye narimwo. Narimwo kabisa, muri bajya wabonye nanje niyo nari. Abariho barigorora amaboko. Ego nukuri hariya ndabona amaboko kure cyane. Abari muri icyo gikorane ngo mbona ishengero ryinshi atawoshobora kuriharura. B'amahanga angahe? Yose. Icyo ndakukivuga bagenzi, Uburundi n'agahugu gatoya. Umwe yagiye muri Amerika ngo asanga umuzungu yamanitse ikarata y'isi yose ku gihome. Acamubaza tuvaye, ati mva mu Burundi. Acaja kuraba kuri ya karte, ararondera Uburundi arabubura. Naho muri Nyaburundi yashinze nk'umusumari, nyamusumari ucumara Uburundi rwose. Ati Uburundi ndabubuze. Wa Murundi kuraba nawe ararondera Uburundi arabura. Atamubwira ati kura uyu musumari turabe. Asanga agakofero ka wa musumari karariye Uburundi bwose. Iyo Yesu atavuga ngo amahanga angahe ishengero ry'Imana yose, Uburundi bo havuye babwibagira, ariko abarundi niyo tuzoba turi. Haleluya. Isi yose niyo izobiri. Kandi yarongeye mwavuga irindi jambo ngo amoko angahe yose, nta bwoko butazoba buriyo. Uno munsi hari cishisi cyane cyane Uburundi amacakubiri. Wewe uri mu macakubiri, menya kutazoba uri mu gikorano. Nawe uzoba uriyo, nakurahiye ndabivuze n'uno munsi. Nayo uzoba uriyo kuko hazoba hari amoko angahe yose. Ngo indimi zingahe zose. Nigiki? Nikirundi. Aho rero noca ntambuka neza kuko nikirundi niyo kizoba kigize gute? Niyo kizoba amahanga ngahe? Amoko ngahe? Indimi zingahe? Zose. Kandi bazoba bambaye impuzu z'ubukwe. Bazoba bambaye izisa gute? Izera. Haleluya. Iyo mpuzu nta numwe ayizi, nanje ntayo nzi, ariko nzoyambikwa. Imana ishimwe cyane.
nawe uzogira gute ko muvuze buhoro buhoro je ndabivuze ndivuga ko gandishigikira nzoba ndayambaye nawe we Imana ishimwe. Imana ishimwe shengero.